numva ari iteka ridasanzwe nubwo byoshika sinsinde numva namaze gutsinda uyu munsi isi yose irabonye ko umwana wo mwibarabara ashobora kuba inkerebutsi uyu munsi isi yose irabonye ko umuririmbyi w'umurundi ashobora kuba inkerebutsi
nkora. Ndashimiye cyane nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu we yemeye kudushira ku rutonde natwe tugatangura gushira ku rutonde abandi. Kubw'ibyo twese turashoboye kandi tuzoshika ku iterambere kandi niryo turiko turakora tubikeza wenyene. Ndabasabe abari ngaha mwese tumukoremera amashi nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Tugira amahoro. Ku mazina nitwa Diomede Nihora imbere, nkaba ndongoye Societe Development and Technology. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, niteka twahawe n'Imana rugira kuba tugufise nk'umukuru w'igihugu cyacu, ko byakunze mukemera umuhamagaro w'Imana wo kudukunda, natwe turabemereye tuzobagamburukira. Murakoze. Tugira amahoro. Jewe nitwa niyo nkuru Yusufu Akbaru, ariko abantu benshi banze kuri Kirikou Akiri. Rero umugambi wanje waciye ko ngahamwa ubonye, numva akakanya no gafata nko gushima umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kuba yaremeye kutubera umujama. Byatumye twumva ko dushoboye. Kera twari tubayeho tuzi ko ibintu binininya, ibintu byiza bikora abantu bakuze, ariko ubu natwe ugwaruka turumva ko dushobora gukora ibintu bidasanzwe. Mumukomera amashimisha cyane. Numva ari iteka ridasanzwe, nubwo byoshika sinsinde, numva namaze gutsinda. Uyu munsi isi yose irabonye ko umwana wo mwibarabara ashobora kuba inkerebutsi. Uyu munsi isi yose irabonye ko umuririmbyi w'umurundi ashobora kuba inkerebutsi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Je nitwa Nkundwana Cedric, nje gushima mu kibanza cy'urugwaruka rwose mubona ngaha. Mu gihugu cyacu Burundi turamushimiye cyane rwose kuba yaraduhaye akazi abicishije mu mugambi payeje. Imana imwongere umugisha. Reka nsabe urugwaruka bamuha amashyi menshi cyane kuba yaturonkeje akazi. Ikindi nacu no musaba no gusibana dushigikira n'urundi rwaruka rutararonka akazi rukaronka akazi. Imana imuduhezagirire kugira ngo abandanye adujikira. Yesu nabahezagire. Mahoro mwese, amahoro y'Imana bane namwe, cyane cyane umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Nitwa Inina Arts. Umugambi wanje nawuronkeye ahantu hagwariye abantu bagira amavese canke ibintu by'amakine. Nahuye n'abantu nsanga bafise ingabire nyinshi ariko amaguru yaracitse, igisho cyaragiye. Umuntu umwe acambwira ngo ubuzima bumeze nka kameleon, igikoko cyitwa kameleon, uvuka uri muzima ukarikarenga umerewe nabi. Umugambi wanje no gushobora gufasha abo bantu kuza gukorera iwanje, nabo bakagira icyo bamariye imiryango, bakagira icyo bamariye n'igihugu. Murakoze. Jewe nitwa Nkengurutse Fiacre, nkaba ndi umwe mu babaye mu gihugu ca Canada bashoboye gutaha. Nkaba nizi ibijanye n'umuyaga nkuba, cane cane umuyaga nkuba utangwa n'izuba. Umugambi wanje uhagaze mu mice myinshi, ariko ubu nyene nobabwira ko turi mu bihugu bike gushika isaha 11:30 haba hakiriho izuba twoshobora gukoresha kugira ngo dushobore kubandanya dukora imigambi yose abantu barangura isaba umuyaga nkuba. Rero umugambi nyamukuru nuwo gufasha ugwaruka kuri ubwo bumenyi, kuko ibintu birahinduka cyane, tukaba tugomba ko amaformasi yabandanya kandi tukaguma ku munsi tubandanya dukurikira ivyigwa. Murakoze. Tugira amahoro. Je nitwa Daniel Kibamba, nkaba ndi umucafyi, nize ku ishuri rya ETSA Gitega. Umugambi wanje ni Art for Life. Murakoze cyane.
tugira amahoro nitwa Akimana Seria Bernice dumu créatrice de contenu nkora ama video ajana ifungurwa umugambi wanje ni kugira site web ya site web izojamwe ifungurwa ama ziri loko zizotuma abanyamahanga bazimenya batarinze kurondera hasi no hejuru ama video zishobora kubagora gutora kuri internet za Instagram mais site web zo biri présent kuburyo umuntu wese aje atazi icyo ashobora gufungura i Burundi akakimenya facilement aciye kuri site web et aussi bizo bénéficia la génération future haya abana bakora vuku uyu munsi batazi indya abaho hambere bafungura z'abakomeza zatuma baramba. C'est ça mon projet. Murakoze cyane. Nyeni cubahiro Sebarundi turabaramukije. Amazina yanje ni Iraganje Miséricorde Providentielle. Nkaba ndi umwigeme wo mu gihugu c'u Burundi yavukiye i Bujumbura. Umugambi wanje turashona hari ibyo batashizemo muri video ariko turifise n'umugambi wo gukora ibikoresho bikoreshwa mu gitayeri. Uti ivyo mava mwibaza ati nivyo yiyumviriye ubunyene ariko umugambi wacu ukabugeze ku bice 20% tukazokora ibijanye n'ivyo gushona. Ikindi naco dukora n'umugambi wacu dufise no kwigisha abana bafise ubumuga tukaba tumaze gusohora abana bagera kuri 5 twasohoye bize gushona. Uyu n'umugambi wanje. Murakoze. Perezida wacu Neva murayizi perezida wacu Neva ko nabumva tugira amashi kujya kwanza. Perezida wacu Neva akora ivy'ubutwari Neva twagiye gutya tuti tumuha amashi tumuha amashi yemwe mwongere tumuha amashi tumuha amashi yemwe. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Nzigamasabo Vianney alias Vishulov. Hama umugambi mwawubonye ariko umugambi ntugera harya gusa. Je nifuje yuko abaririmbyi boba benshi bivuye kuri Vishu meme n'abavuza bakaba benshi ariko icyumviro nyamukuru cyari cyuko abaririmbyi baba bakomeye hama nkuko kwanye n'icyubahiro agiye mu gihugu cyo hanze akagenda atwaye umuririmbyi w'umurundi bigaca bigenda neza cyane. Sinifuza rero yuko abavisha gusa nkuko mwabibonye ariko nifuza ko haba bavishu umuyoro kugira ngo igihugu sinze ndagisige uko nagisanze. Murakoze cyane. Ego